General Rucenge ninde? General Rucenge niwe yitwa Tagawa Kari Hiroyuki, akaba yavukiye i Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1950. Se wa Tagawa Kari Hiroyuki akaba yari umusoda mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tagawa Kari Hiroyuki yize amashuri ya karate arayaminuza mu gihugu c'Ubuyapani, ndetse aca yiga n'amashuri asanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho se wiwe yari isanzwe akorera mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye nka General Rucenge bitewe ni filime ya kinyemwo yitwa Rucenge. Ubwo no kuvuga yuko ubuhanga bwiwe ndetse n'ishusho yiwe byamufashije gukina filime ku myanya y'abakinyi bakara, ku myanya y'abakinyi b'abagome, ku myanya y'abakinyi bakora ikibi. Ubwo rero akaba ariyo myanya yagiye akinamwo mu mafilime yose yakinwe na General Rucenge ariwe Tagawa Kari Hiroyuki. General Rucenge ariwe Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye mu mafilime nka The Last Emperor yakinwe mu mwaka wa 1987. Ni nayo filime ya mbere yakinyemwo ku nshuro ya mbere. Ubwo Tagawa Kari Hiroyuki yakinye no muri filime bita Mortal Kombat. Ubwo iyo ikaba yakinwe mu mwaka wa 1995. Tagawa Kari Hiroyuki yakinye muri Rising Sun, nayo ikaba yakinwe mu mwaka wa 1993. Rising Sun Tagawa Kari Hiroyuki yakinye no muri Pearl Harbor yo mu mwaka wa 2003. Aha hose rero no mu zindi filime yakinyemwo General Rucenge ariwe Tagawa Kari Hiroyuki yakina imyanya y'abantu bakara, abantu b'abagome, abantu bakora ikibi. Tagawa Kari Hiroyuki akaba afise ubwenegihugu bw'igihugu c'Uburusiya, no kuvuga ko asanzwe ari umuyapani yakuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afise ubwenegihugu bw'igihugu c'Uburusiya. Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye nk'umuyoboke w'ishengero rya Orthodox mu birabana n'imyemerere, nuko Tagawa Kari Hiroyuki ari umu-Orthodox. Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye nka General Rucenge, akaba umwe mu bakinyi banditse amateka kandi badasanzwe muri Hollywood. Tagawa Kari Hiroyuki yatsindiye ibihembo 8 vya Oscar. Nubwo Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye nka Rucenge, yagiye akina imyanya y'abagome, y'abantu b'abamenja, abantu b'abayobe, abantu bakora ikibi. Ntabwo Tagawa Kari Hiroyuki ari umuntu mubi, ndetse Tagawa Kari Hiroyuki yanditswe, yagaragajwe nk'umuntu mwiza, umuntu akundana, ndetse yafashije abantu benshi cyane. Tagawa Kari Hiroyuki ashaje, atarongoye, nta mugore afise. Nivyo wavyumvishije neza, Tagawa Kari Hiroyuki nta mugore afise kugeza n'ubu kuri ino saha, kuva yakavuka, aho twabonye yuko yavutse itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1950. Tagawa Kari Hiroyuki komanda. Tagawa Kari Hiroyuki akaba umwe mu bagwanije ivangura ry'amoko n'abakinyi bo muri Amerika. Abo bakinyi b'abanyamerika bakaba bari bafise ivangura rivangura abakinyi ba filime bava mu bihugu nk'Ubuyapani, Korea n'Ubushinwa. Ubwo rero Tagawa Kari Hiroyuki akaba yaragwanije ibi bintu kugeza ku rugero rwaho ivyo bihugu abakinyi ba filime bakigwa bagafatwa nk'abandi bakinyi basanzwe, ndetse bagahabwa n'imyanya idasanzwe mu gukina kwabo nko muri Hollywood. Woba wararavye filime ziwe Rucenge ariwe Tagawa Kari Hiroyuki canke nazo wigeze uraba? Ayo niyo mateka ya Tagawa Kari Hiroyuki yamenyekanye nka General Rucenge. Kora sabone kugira uzurumva amateka nibigezweho kuri Sowa Story. Nivyo wavyumvishije neza. Sowa Story
nivyo Sowa Story ni ivomo ry'amateka, ibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiza binyegejwe bose. Sowa Story, hasta la victoria siempre. Ntimwibagire gukora subscribe kugira ngo mubandanye mwikurikiranira amateka y'ibigezweho n'ivyabayeho ndetse n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe. Murakaza neza.